ikibazo kindi na eti hari abantu bavuze ngo hafatwa abanyamulenge twe nta bantu dufata nta bantu twafashe oya nico bita contrôle de routine sur les irrégularités umva mu igihugu cyose kirafise amategeko n'amabwirizwa kigenderako ucinjiyemo rero ugendera kuri ayo mategeko n'amabwirizwa kandi kuraba ko abantu bari mu gihugu baba bisunze amategeko n'amabwirizwa ni ibintu bisanzwe ibihugu byose nta gihugu na kimwe shaka ugende muri Amerika bumvise ko yavuze ko igomba iturungikira abarundi amajana ngahe n'ubufaransa buri ko ravuga ati nimuze tuvugana ukungene abarundi bari mu Bufaransa za Mayotte n'ahandi bagiyeyo bitacanye n'amategeko ukungene tubasubiza inyuma nico cakozwe nta banyamulenge turondera ko abanyamulenge dusanzwe tubana neza ngaha mu Burundi nta kibazo abanyamulenge bateye ivyo ababivugana abantu bashaka bakwegereka ibintu by'ubwoko natwe tuko turabirengana siho turi kuko abo twasanze badakwije ibijanye n'amategeko byo kuba mu Burundi nivyo hashobora kuba harimo umunyamulenge umwe cyangwa babiri mugabo twasanzemo n'abandi bantu bo mu bundi bwoko bwo muri Kongo no ko bifite ubwoko bwinshi twarabudije imodoka niko bimeze ubaye mu gihugu udakwije amategeko nta gashobora gushiramo ataca kindi cyaha wakoze bashaka kugira ati subira mu gihugu wawe witunganye uzogaruka wakwije ibijanye n'amategeko hariho n'ayandi nationalité yandi mu bo twasanze bari mu mahoteli hirya no hino cyangwa mu makarite twasanze mw'abaganda tusangamwe nabo mu bindi bihugu bya Kenya n'ahandi ivyo ntawe vyotera ubwoba ngo hariho umunyamulenge ariko ararondegwa oya twe iyo mission ntayo dufise igihugu cy'Uburundi iyo mission ntayo gifise nta munyamulenge twe tuvuga tuti umunyamahanga ariko gataka ko Burundi ahabe yisunza amategeko akaburu abatari bakwije vyangombwa bose hamwe twasanze bashika hafi 80 ego bashika hafi 80 amategeko avuga ati umuntu usanzwe atakwije vyangombwa umushira ku rubibe hanyuma akagenda iwaba akitunganya natwe hariho abo baturungikiye ejo bundi batari bake bashika 111 baje hirya yejo hari n'abandi barungitswe bashika 160 nabangahe binjiriye ku mupaka wo mu Cibitoke bari bavuye muri Kongo nyene baca mu Rwanda bashoboka ati oya mwebwe ntimukwije ibisabwa n'amategeko yo kuba mu Rwanda nimugende iwanyu Burundi nibisanzwe kandi twama twabakiriye bava muri Tanzania bava mu Buganda bava mu bihugu byose bibanye byose babigize no muri Tanzania bavayo basanze utakwije vyangombwa baragusunika ugasubira iwanyu twenda twabaturungikiye rero ntituvuga ngo tubakira turabakira nyine ko na bene Burundi bivanye n'ivyo barimo rero turavugana tukarabana ko atabindi bintu bagirizwa hama bakigira mu mihani wabo ewe murakoze akomotomora kajanye no kwezanje nitwanezere keneza kumisa aba basubizwe inyuma no kuvugana ababaza bafuye muri iki gihugu kibanyi cako basubijwe inyuma bajanwa igihugu kibanyi canke wanza kuraba ibihugu bavuyemo oya twebwe gusubiza abantu inyuma umwe wese tumusubiza mu gihugu ciwe c'amavuka turavye ikimuranga nimba afise CPGR yo muri Kongo yakaba yitwa ko ari umukongomani tumushira ku rubego agatumba abakongomani bagaca mwakira l'autorité congolaise dusanze ari mu Tanzania tumushira ku rubego rwa Tanzania tukamushikiriza inzego zo muri Tanzania zikaze mwakira dusanze ari umunyarwanda nuko nyene kuri iki gikorwa rero kimaze igihe muraba abari mu gihugu ko bakwije isabwa n'amategeko bega mukoresha intumbero ihe kugira ngo umuntu afise impapuro zemewe n'amategeko ntabwo agira ikibazo haravuzwe abaganda bafatiwe mu Rumonge bari baje mu gikorwa c'urukino rushasha bita cricket bavuga ko bafashwe barapfurirwa mu Rumonge kandi bafise impapuro zikurikije amategeko twe turaba kugira ngo ntihagire umuhava afatwa kandi afise impapuro zikwiye reka ndabaha akarorero
turi mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko, Burundi, Kongo, Uganda, nibi byose musanzwe biri muri uwo muryango. Amategeko avuga ko wewe uvuye nko muri Kongo nk'akarorero ukaza mu Burundi ukaba ufise byangombwa bikwiye, ufise uburenganzira bwo kumara mu Burundi amezi 3. No kuvuga umaze amezi 3 ukarenza ko n'umunsi umwe kuri amezi 3, no kuvuga ko ugiye muri irregularité. Si bivuga ko utegezwa gukora ikosa iri cyangwa irindi. Eka ibyo ati mu mazi imisi ni gikorwa ca misi yose, ni gikorwa ca misi yose, si cabaye no munsi nejo kizosubira kuba na hirya yejo kuko nibindi bihugu byose bigenza. Kwica mbere mwo banza kumenya ico twihutira, uwo muntu yaje mu Burundi ateyisunze amategeko, ese byukuri yazanwe ni neza cyangwa yazanwe ni nabi. Yazanwe ni nabi tukaba tutarabona iyo nabi ko yayikoze, nitumufunga. Oya, turamuhagarika tukamushikana ku rubibe rw'igihugu ciwe. Mugo dusanze yakoze amakosa, raison du principe de la territorialité ya loi pénale, turamukorera dossier hanyuma akashikirizwa inzego z'ubutungane zikaheza zikamenya ico zikora. Ati hari abafashwe mu Rumonge, ntibafashwe ngo bapfungwe. I raporo naronse kwari kugira barabe neza ko impapuro bafise atari za magendo, ko hari impapuro z'ukuri by'ukuri. No bamenyesha ko hari abantu bakoresha impapuro za magendo ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Twamaze gusanga ko tutabagwanije mwese kugira dufashanye tugwanye bakoresha impapuro za magendo. Hariho novuga ko ningeso mbi, hariho tumaze gufata bafata impapuro z'ama service ugasanga bahinyanyuye biganye sinyatire y'umutegetsi y'indongozi y'icangwe yidi kugira ko impapuro za magendo. Nivyo turi burya ikibazo cyose kijanye n'impapuro b'imprima, nikindi kibazo ko niho dushaka ko tugenda muri ibi vya digitalisation turonke intuze impapuro zitigana. Nivyo rero dusanga umuntu bamumaranye nk'amasaha 3 cyangwa 4 bagashavuga ngo nakayapfunze kwari kuhinyuza neza ko by'ukuri izo mpapuro bafise ari z'ukuri. Nta bantu bapfunzwe kuri ico.